Fondation Umugiraneza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yifadikanije na Fondation y'Abashinwa ijejwe iterambere ry'inyuma y'ibisagara baronkeje ibikoresho bitandukanye abanyeshuri barenga igihumbi bo kw'ishure shingiro Ikofo Bwiza bwa Ninga yo muri village ya gatandatu komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Sindayikengera Aimable yaserukiye Fondation Umugiraneza amenyesha ko ako gakemanyi bazaniye abo banyeshure kagizwe ahanini n'ibikoresho vya nkenerwa by'ishure harimwo udukoresho two gutwaramwo amakaye, udukoti two gukinga imvura n'udukoresho tw'isuku ryo mu butinyanka kubigeme. Ni agakemanyi kagizwe n'ibikoresho by'ishure, ibikoresho nkenerwa umunyeshuri asanzwe akoresha mu buzima bwiwe bwa misi yose mu gukurikirana ivyigwa neza. Hama byari bigizwe hanini n'amasakoshi 183 akwiye abanyeshuri bose biga ngaha. Hama ahanini ayo masakoshi sisakoshi zisanzwe ko ziba zirimwo ibikoresho azokenera muri no misi ngahe iri imbere y'ishure. Bakaba bari basanzwe bafise ni na cantine scolaire aho basanzwe bafungurira ngaha nyene. Muri nyamasakoshi bakaba barimo n'udusahani umunyeshuri yoza arikora ko mu gihe hageze gufungura. Ahanini tukaba twabifashijemwo na Fondation y'Abashinwa ijejwe iterambere ry'inyuma y'ibisagara, akaba ari ubugira kabiri kuko no mwaka uzaba barabikoze no kuri no mwaka bakaba babikoze. Bakaba baratwizeza yuko imyaka izokurikira bazobandanya babikora mu gushigikira igisata c'indero biciye muri Fondation Bonne Action Umugiraneza. Umuyobozi w'iryo shure Sengiyumva Boniface arashimira Fondation Umugiraneza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko ivyo bikoresho bizofasha abaregwa mu gutwara neza ibikoresho by'ishure narijya ari mu gihe c'imvura. Yagiyeho kandi anasaba ko bufashwa gusanurirwa iryo shure. Hanyuma kwa bino kivugwa baje gukoreka hano tugashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi we yiyumviriye kurungika ifashanyo kwa ino shuri. Imana ibandanye imukomeza imuje imbere, ndetse twongera tugasaba yuko yo bandanya akora bino bikorwa no kuyandi mashuri atari ngaha Bwiza bwa Ninga gusa nkuko yama bikora. Kandi tukaba twongeye tunamushimira twongera tumusaba. Murabona yuko hambavu yino fashanyo aduhaye twongeye tumusabe, kandi murabona kwa ino shuri ko hari byinshi bikenewe. Murabona n'inyubako sinziza cyane yogira n'icakoze ku nyubakwa kwa ino shuri. Kubera kwa ino shuri murabona kuno mutumba wa Bwiza bwa Ninga mumaze kwihweza hirya no hino, murabona n'abene gihugu na mikoro yabo ni make ntaho bafise cyane bikora. Ariko kuri iyi mfashanyo muhaye abaregwa bacu nukuri irafashije cyane, kubera mwabonye abaregwa bacu harabadafise n'ukuntu na cyane batwara amakaye bayatwara mu maboko. Ariko ko mutambukanyi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu yiyumviriye kuzana tuno dukoresho, utu tugiye kudusahiriza mbere no kuntu abanyeshuri bazoza baratwara amakaye na cyane turi no mu gihe c'imvura udukaye twanyagirwa. Ariko ndizera yuko ubunya kuri iyo ngabire aduhaye yuko igiye gufasha n'utwo dukoresho tugatuma imvura itatunyagira, bakaronka na cyane na twa dukoresho tw'udukaye n'utundi bakaronka nabo batujana badutwara kugira ngo ntitunyagirwe. Ivyo bikorwa bikaba bibaye inyuma yaho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aheruka gutanguza ibikorwa byo gutanga ibikoresho ku banyeshure bafise amikoro make.